uturukundo rw'ukuri koko suracyarubona ruracyahari cyangwa rwamaze gutakara? Urukundo rw'ukuri rero ahanini rwaratitutse n'abakirufise ni bake. Nawe ntarwo? Oya nje ndarufite pe. Nimba ntasanzwe nkubagana sinzoza kubagana ngeze mu rugo. Yego. Kera umukobwa ari nk'umuntu w'umupfasoni yaraceceka cyane no kumutereta kumva agiye kwiruka, ariko ubu yarige bafatiye mbere mu gutereta umuhungu. Burya umutima ni mugize umuntu, iyo uhungabanye bigeraho kumva ntugishaka gukunda umuntu n'umwe wawundi akakugumamo. Umuntu ashobora kuba ateye neza cyane ariko akumva yuko akwiye kwambara impuzu ngufi, ubwo yatambuka umwana w'umuhungu cyangwa umugabo nyiri bwite afite n'umugore bikamwanga kuko nabo bambaye umubiri. Yego, ibintu biri charnel bikabakurura ugasanga bakoze ibyo batari gukora. By'umwihariko uyu munsi nasuza aba neighbors mpereye ku Barundi kubera impamvu ndaza kubabwira cyangwa namwe muri buze kubona. Nsuhuza Abagande basebona abanyabu, nsuhuza Abakongomani, nsuhuze bene wacu cyangwa se Abatanzania iwabo wa Magufuli, Pombe Magufuli, namwe mukomere cyane. Nkuko bisanzwe tubageze ibiganiro bitandukanye, uyu munsi ndi kumwe n'umuntu numwe mu bantu bari kuru kandi bagomba kuganiriza Abanyarwanda n'Abarundi, isi yose, abantu bumva Ikinyarwanda n'Ikirundi, mukaza kumva impano y'Imana yamuhaye y'ibiganiro byiza agira kandi bigafasha societe tuba turimo. Turi kumwe na Bisi Bright Gateka Firi Chelsea. Igihe cyose amazina ye kuyavuga byarananiye, araza kunyayasubiramo. Muraho neza? Turaho neza. Amakuru Ni meza. Amazina yanje ni Gateka Firi Chelsea nkuko yarabivuze. Nkabandi umurundikazi w'imyaka 21, abandi kisonga cha Miss ubwenge muri Nesi 2019. Turi kumwe na Gateka Firi Chelsea, ni umurundikazi akaba na Miss Bright. Uyu munsi wakwibaza ngo turagaruka kuki? Ni ikiganiro abari n'abategarugori, isoko y'ibyishimo n'umugisha ku gihugu n'iterambere. Abari n'abategarugori, isoko y'ibyishimo n'umugisha. Ugishuba kuwiteka cyangwa mva ku bantu nabo baho. Ubyemera ute? Ubifata ute? Hari umugisha kuwiteka cyangwa hari umugisha ku bantu? Umugisha wose uva ku Mana, ariko hari nk'ibintu twita umugisha. Niba ashatse guhezagira ngo amafaranga nazo zakorotse mu ijuru nk'amana, donc bica mu muntu kugira nyene uwo mugisha ubone. Yego, hari n'undi mugisha bigaragara ko by'ukuri habamwe uruhare rw'umuntu ariko ugasanga ni Imana ubwayo. Nimba umuntu akubwiye ati urabyibushe usa neza, ubwo si wowe wikoze gutyo, bien ko Imana yaguhaye ubushobozi bwo gushobora gufungura. Donc umugisha uva ku Mana ariko uca mu bana b'abantu kugira udushikira. Yego. Hari umugisha uva ku Mana ariko wanyuze mu mwana w'umuntu, birashoboka. Tugiye kuganira ku ruhare rw'iterambere mu bari n'abategarugori, by'umwihariko muri societe itandukanye. Abarundi n'Abanyarwanda turi kimwe. Ese hari ikibazo cy'umwihariko ubona ku bari b'abakobwa batarageza imyaka y'ubukure, under 20, under 21, under 22 gutyo? Hari ikibazo cy'umwihariko ubabonamo? Ikibazo cyo ni cyabura kubera ko baba bageze muri ya myaka nyene yo gushuha, ya myaka y'imishuhira, mbaye DJ Pius. Ya myaka abahungu n'abakobwa baba bageze mu myaka amaraso yabo bashushe cyane, babifuza ibintu byinshi bitandukanye. Ku mwana w'umukobwa hari gaba yifuza gusa neza kubera ko abatangiye kubona ko ari grande demoiselle, kumva keneye ibikayangana. So mu gihe batabifise bien sûr azoja kwishaka handi hantu, ariko nyene kenshi biva ku myaka, kuko hari igihe umuntu agera muri ya myaka ya 25 akabona by'ukuri ko yakoze amakosa mu buzima, akagera kwicuza kudasanzwe. Nawe uri mu kigero navuga cy'iyo myaka, uracyashushye? So ukuntu bisobanura, ubundi bavuga ko ata muntu yigaye, sibyo? Ariko nanje sinavuga yuko ndi mu myaka yo gutuza cyane, kubera ko urabona ndacafise kwisiga makeup. Ari imyaka nshaka kugeramo nkabona ko ibintu nahora bya makeup ari ibintu bisanzwe, urumva. Ariko nk'ubu nkakubwira ko sinshaka gusohoka ntisize basi no tuvuta mu maso. Ariko ikindi gazusanga kubishingano nyinshi zitandukanye, kandi mbona yuko ubuzima aho buriko burantwara bisaba gukora cyane, gushamwe imbaraga, atari kwiyereka. Tutakiri ba nyampinga bo kucata, nzobona yuko by'ukuri ari imyaka. Yego. Ukiri aho hantu, makeup zibungura iki, zibunganira iki mu buzima bwanyu bwa buri munsi abakobwa? Ofete ubundi umwana w'umukobwa ni byiza ko agira isuku kandi yitaho. Ego, kandi makeup ubundi ifasha umuntu kwiyumva. Hari abantu bayisiga
kugira bumve ko bari class. Hari abantu babikora kubera bijanye n'igihe, hari n'abandi babikora kubera babikunda. wowe Je vraiment ndabikora kandi ndabikunda ko kare naho nasiga abantu bien que wowe tuzinanye no kuva mbere urabizi yuko ubu bisa nkaho nagabanije. katwinjire mu kiganiro nyirizina. Ni ibiki ubona bituma abana b'abakobwa batwara inda zitateganyijwe bakiri batoya? Ugasanga umwana w'umukobwa atewe inda akiri ku myaka 16, 17, 18, 20 gutyo. Ni iki ubona kibitera? Ibi bitera ni byinshi. So icambere ni Kigali kubera ko abari muri ya myaka y'imishuhira nyene hari igihe usanga agenda n'abagenzi atari beza, ariko ugasanga umuntu maturité yiwe iratandukanye. Umuntu akiri umwana ntiyumva yuko yo kwikingira, arakunda bikabamwe n'ubwenge buke, ugasanga yizeye umuhungu bavanye dufate nk'ibi dukora ngo ibirori byo ku mashuri ajanye n'abagenzi biyo muhungu akamubwira ati dutahane, ubwo ni namukorakora umukobwa akaba faible akamutwara mu cumba, umukobwa nazo kwigere yumvira basita umuhungu arankunda, azosohorera hanzoya, azokwisanga by'ukuri yatwaye inda. Donc novuga ko bivana n'Ikigali, bikavana na bwa bushuhe bw'umubiri bidakunda ko umwana ashobora gusupporta ageze muri adolescence, bivanye nyene na ca Kigali kubera ko kenshi iyo ubona kuri faible ku kintu uracirinda kugira ngo bitakuzana ama consequences mabi, canke naho ugasanga bivanye n'uburere ugasanga ntiyahawe uburere buhagije. Impamvu ni nyinshi, cyangwa ugasanga ni societe aho yakuriye bivanye n'amakartie atandukanye bakuriramwo. Yego ndumva ari ibyo. Miss, nuruhe ruhari ubona abana b'abakobwa bagira mu bibakorerwa by'umwihariko muri uko guterwa inda? Byanze kunze hari uruhari nabo babigiramo, cyangwa se abo babashuka abapapa abasore nabo babigiramo, ariko katwibande ku ruhare rw'umwana w'umukobwa. Nuruhe ruhari abigiramo kugira ngo nibura ibingibi hari abafatwa ku ngufu ariko nabo hari uruhari baba babigizemo? Nuruhe? Donc ikintu cyo gufatwa ku ngufu buriya nasanze ari ikintu kiri delika cyane, kubera ko ushobora kwicarana n'umuntu wowe ukaba umufitiye icyizere, ugasanga abayemwo kwa kundi ko kwizera umwana w'umuntu, ugasanga mwicaye mufashe nk'akantu urahagurutse uragiye, ntiwigere wumva ko yo gushamo ikintu gituma usinzira mugasanga byabaye, sibyo? Uyo oye c'est vrai sometimes ari azoba yabaye imprudente atashoye kumva yuko yizeye umuntu hakiri kare kujya kwicarana ari babiri bonyene, ariko ku ruhare je numva abana b'abakobwa babigiramwo ni mu gihe usanga ari b'abakobwa ubwabo uburere babutwaye nabi, ugasanga bambara impuzu ngufi kuko n'abahungu n'abana b'abantu bakabatirimutsa, ugasanga nibo baprovoka, ugasanga yambaye décolleté cyane bicaranye n'umuntu byitwa yuko bakundana. Bien sûr umuntu mugikundana ni nka gutyo bavuga ati y'abantu babanye mushobora kumara imyaka 60 mutazinanye, donc wagakunda gashamo n'ubwenge buke gace yitwara nk'abandi bose, kandi umwana w'umuhungu nagara umwana wo gukinisha kubera ko n'umwana w'imyaka 15 yotera inda umukobwa w'imyaka 30. So ibintu rero abakobwa bashobora kwigiramo uruhare kubera ko urabizi ko no kuva kera mu bisanzwe nuko abantu batarabimenya, umukobwa n'umugore bafise ikintu Imana yabashizemo gikomeye cyane, gikomeye. So yifuje ikintu ashobora kukigira ko bivanye n'ukuntu yitwaye. No kuri ya nkuru yo muri Bibiliya ya Delila na Samson, abantu bose yari yabananiye ariko bivuye ku mugore gusa ibintu byose birahinduka. Kwa Adam na Eva byavuye kuri Eva gusa ibintu byose birahinduka. Donc bagira nabo karimi gasosa, ariko cyane cyane bari muri wrong way, nabo ubwabo usibye ko n'imiryango yayo ihabonera ko ibibazo, nabo ubwabo ubuzima bwabo buratakara. Tumva ari ivyo. Tukiri kuri icyo kibazo, uragize uti imyambarire hari ubwo ishuka abagabo cyangwa se abasore. Tukiri aho ngaho, ese imyambarire idahwitse hari aho ihuriye no gutwara inda zitateganijwe abana b'abakobwa? Iyo myambarire idahwitse hari aho byaba bihuriye? Nyirizina gerageza kubihuza. Kuri wowe ubona nk'imbogamizi? Kuri je mbona ari nk'imbogamizi. So umuntu wese ubundi nuko umuntu wese atimenya, umuntu wese akwiye kwiraba. Hari igihe ushobora kubona ati umwenda urabera jado ariko nanje numbera, bivanye nuko ndeha. Hari ijipo kwambara dufata uri nk'umwari, hari ijipo kwambara agenda yambaye ikaba ngufi cyane, sibyo? Hari nuko umuntu abasa, niba ndi inzobe nawe uri gikara, jewe nambaye ijipo igera hano ahangaha nkicara, nimba nicaye nkamenya kwidugaho nk'isanimetero nka 10 ntizokurura cyane umuntu gusumba wundi w'igikara. So hari uko mba nkwiye kumenya uko nkwiye kwambara, kubera ko umwana w'umuhungu nawe yafashwe ubwiwe, nabo bagira karimi gasosa, kandi umwana w'umukobwa nawe ashukwa cyane mu matwi akamubwira ibinezerera umutima wiwe bakajana, ugasanga ariko by'ukuri ntivyavuye ku muhungu. Nivyandi uzobona kenshi n'umukobwa twahinda umugabo ashaka kumubwira ati je sishaka gutwara, c'est vrai umwana ndamwemeye ariko sishaka gutwara. Emero vyariri wanyu kubera iki?
hari igihe avuga ati bivanye na circonstance nari ndimo nasanze ndabiguye. So imyambarire rero irakurura kuko imyambarire nawe urabyumva, amatako umuntu ashobora kuba ateye neza cyane ariko akumva yuko akwiye kwambara impuzu ngufi, ubwo yatambuka umwana w'umuhungu cyangwa umugabo nyiri bwite afite n'umugore bikamwanka kuko nabo bambaye umubiri. Yego ibintu biri charnel bikabakurura ugasanga bakoze ibyo batari gukora. Chelsea, tukiri aho ngaho ari abakobwa n'abasore cyangwa abagabo nabaye bafatiye mbere gushuka abandi, ese bashukwa n'iki? Ubwo rero biravana mu gihe tugezemwo hafi nka bose barashukana. Kera umukobwa ari nk'umuntu w'umupfasoni yaraceceka cyane no kumutereta kumva agiye kwiruka, ariko ubu hari igihe bafatiye mbere mu gutereta umuhungu. So novuga ngo bose muri rusange umukobwa bivanye nuko ateye, bivanye n'ivyo yifiseko arashobora gukurura wewe kandi atavuze. Bera abakobwa nta nubwo bavuga amajambo menshi, aragukururisha uko ari. Umuhungu nawe aziza kubwira twa tuntu dukeneye kumva hamukurikire. Niyihe nama tukiri aho ngaho aba bana b'abakobwa bafatiye mbere mu gushuka abagabo b'abandi cyangwa abasore b'abandi, iki wamubwira? Cyangwa we ntibirakubaho? Byakubayeho? Oya, ico ndagishimira Imana cyane pe cyane. Gice kintu ntopfa nishinja, ariko ikintu numva no babwira niba sinzi ngira bivana n'imyaka nuko tutavuze iciciro c'imyaka barimwo, ariko ari imyaka bagira nabo bakumva umengo nibwo buryohe. Eske umuhungu agatanga kwitoza ati eske nzotereta gute, ubwo agapfa kuvuga amajambo ariko ariyigisha gutereta bigacamo. Ariko ikintu no bahanurira bose hamwe ntabwo ari vyiza gukinisha umutima w'umuntu kubera ko yokoze ibyo atokora. Sinzi baramaze kumva ingwara zitwa za hysterie, umuntu arafatwa kandi ari umuntu muzima, usanga n'izindi ngwara zose zaramusimbutse ariko ugasanga agira ihungabana kubera umuntu yakunze abaye umusazi cyangwa ntibigikunze ko nyene navyumva hysterie nawe urumva ukuntu ifata. Ariko ikintu no bahanura ntabwo ari vyiza gukinisha umutima w'uwundi kubera ko kutwe ikintu cyose dukora disiba nawe gishobora gushikira, kandi bibaye n'ibintu bibabaza. Burya umutima nimugize umuntu, iyo uhungabanye bigeraho ukumva ntugishaka gukunda umuntu n'umwe, wa wundi akakugumamo. Byaba ngombwa cyane cyane bikunze gushikira ku gitsina gore, ugasanga agiye kuja mu bapfumu n'iki kugira yemera kugumana kutwe bimeze kose. Rero hari igihe bagenda gukinisha umuriro batazi ko bashobora guhura n'ibibazo. Ubona ari uruhe ruhari ababyeyi bagira mu kugira ngo abana binjire muri ibi bintu, ugasanga kandi ubuzima bwabo bukahononekarira? Ubona ruhe ruhari byanze bikunze nubwo abasore babigiramo uruhari, abakobwa bakabigiramo uruhari, hari n'uruhari rw'umuryango. Ubona ruhe ruhari rw'umuryango rutuma abana umuryango ukazashiduka abana barisanze muri icyo kibi cyo kubikira future? Umuryango duhagarara cyane ku bavyeyi kubera ko hari igihe abavyeyi batinya kuvuga ikintu ko kiri. Ego hari igihe umuvyeyi akubwira ati umbura umukobwa ntuze wemere ko umuhungu akuja hejuru. Eske ngaho mumubwiye kimubwira uko ibintu bimeze, urumva apana kumubwira ibintu nk'ibi. Yagera mu myaka nyene umukobwa atangiye kuzana amahirwe kumva umuvyeyi w'umumama yarakwiye kubera ko n'ubushize nabivuze indero y'umwana ibazwa nyina. Ugasanga hakuvuga ikintu ko kiri ngo ashaka kugumana ngo indero yo kuziko. Ifo ko umwana umubwira bivanye n'igihe tugezemo. Ati sinkuje kujana n'abantu n'abahungu ariko umenye uko witwara. Umenye ngo niba akubwira tuja ahantu hatabona turi babiri bishobora guhinduka bikazana mwibe. Ukamubwira turi umwana w'umuntu kandi ukanamwereka yuko nanayitwara waramubwiye uzo nawe nyene agerageza gutahura ico washatse kuvuga, sivyo? Umuryango bagerageza guhanura abana bavugisha ukuri ko ibintu bimeze. Apana nka babaganga bagira kwigisha turumva condom bazambara gutya kerekana ku ntoke, hama yigisha abaturage barangije baragaruka ati ko twongeye gusama. Ambwira ati sivyo nababwiye mwarabikoze, ngo twarabikoze. Mwabikoze gute? Twambaye condom ku ntoke ubundi turabikora. Ifo ko ikintu kivuga uko kiri kwera umwana n'ubundi araregwa. No bivugira hejuru niki televiziyo zaraje azobona uko ibintu bikorwa no gutoshaka kubivuga agenda gerageze kuko umuntu wese agirwa na curiosity. Hama aca azababwira ngo afisinda wanarangiza ucumwirukana. Se umwana nawe nanarakara abirukanire hamwe mwese avuge ngo nyina ntiyareze. Kandi igihe wari ugifise cyo kurera umwana akiri muto ukambwira ati iki ni kibi, ukivuze uko kiri pana gupfubeka, ukivuze uko kiri ati ibintu bimeze gutya na gutya pana guca ku ruhande yego. Kandi ntiwo butayindera kubera hari umwana akura azi yuko umugore n'umugabo kugira bavyara umwana ruko bararanya ari babiri kubera ko utamubwira active hagati yanyu kugira umwana aboneke. Yego
ugasanga abana babiguyemo mu kutamenya kandi musanzwe vy'ukuri iyo umwana atwaye inda akiri muto placenta n'igitereko ntiba birakomera agira ibibazo swat arahasiga ubuzima canke bakamukorera césarienne akiri muto umwana agakura na cicatrice urumva ni ikintu atazopfa yaribagiye mu buzima. hari ubwo bibaho umwana akasama inda yamara kuyisama ababyeyi bakamuta n'uwamuteye inda akamutererana, ese ubona bikwiriye? Ntabwo byari bigakwiriye ahubwo umuntu wese ni bimwe nyene bakunze guhagara ko umuvyeyi atakosagira ariko abakwiye kuraba heswe n'igiki nakoze. Yego c'est vrai sinanse hari abana bagorana, hari umwana nanira n'umuvyeyi birumvikana, ariko ntibari bagakwiye guta umwana kuko umwana mu nyuma ari Robert swat ni ibintu bibiri ariyubaka akazovamo umugore umwana we akamurera akazovamo umugore akomeye swat n'akabandanya bwa buzima kabindaya kubera ko umwirukanya ataharigeze. Ese azoshaka kubaho gute? Azofatana ni wa mbere aje usanga abaye muri ubwo buzima nyenere kumutera inda wewe amwanse by'ukuri aba ari gikomere gikomeye cyane. Buryo umuntu yubahutse gukura mwe muza akagutera inda bakwiye no kwasuma kubera uko umukobwa afise inda aba ari vulnerable ku buryo nubwo atakina kimwe wowe ufise umubwiye yuko ugiye kumushigikira muganira mugiye no kubana ivyo bikemuka bisangira nta n'impamvu nta n'igitekerezo cyo gukura mu inda yofagitse, ariko mu gihe babatereranye biyumvira ibintu byinshi akibaza impamvu yabikoze akumva ukuntu wahemutse akagira igikomere mu buzima ugasanga bivuyemwo kutazokwigera yumva ko akwiye gukunda ukundi. Yego ni irihe jambo wabwira abapapa batanyurwa n'abagore babo bakajya gushuka bari abana b'abakobwa? rero ikintu nababwira ivyo rero biragoye ni kamere k'umuntu ariko numva umengo nubabwira nibagende bubaka ingo zabo kubera ko ibintu bakora bibagaruka ko bikagaruka ni imbuto ikurira mu bana kandi umwana kenshi na kenshi yakuza atabona urukundo mu muryango agira ibibazo byinshi ntamenye uko akwiye gukundana ntamenye uko akwiye gukunda umugore ntamenye affection icarico akurabona nyene ko mariage ari ikintu giteye ubwoba kandi ugasanga no mu buzima yumva yo kwiberaho gutyo atamayaje yumvise ashatse umwana akazovuga ati nzoraba uwo tuvyana nama ariko sinzopfa nemeye bukwe. So urumva umuntu nk'uwo oye atazi urukundo yokura mu muryango kubera ko deja umugabo arinze aciye inyuma umugore arabizi nawe umugore hatabaye ari umugore yihangana abitwarira hejuru umwana agakura azi yuko ibintu bimeze gutyo umwana w'umukobwa akura azi ko abahungu bose ari abana babi sivyo umwana w'umuhungu nawe akagera ikirenge mu casi ugasanga famille yarangiritse uko nyene. Numva rino bahanura niba kujya n'umuvyeyi nibagerageze bubaho urugo rwabo abana babo bereka indero nziza urukundo kameme bagerageze kuhora bibuka urukundo batangiranye hama ariko hari n'igihe usanga ari ingeso umuntu yarasanzwe afise rero iyo ngeso iragoye guheba nimba utigeze uheba kuva mu busore bwawe ushitse mu rugo kenshi urayibanda atari imana nyene kugiriye ubuntu aba ari ibibazo bikomeye. Nk'umukobwa ariko nubwo uri umukobwa utari wagera igihe cyo kuba washinga urugo rwawe imyaka urayigejeje ikibazo cy'isenyuka ry'ingo hato na hato usanga gihangayikishije amareta menshi atandukanye kandi kimaze no gufata intera. Ese iyo urebye ntabwo bawumva ufite iyo bitekereje ubona abantu bashatse ejo bagatandukana bashatse ejo batandukanye ntabwo babigutera? Ubwoba bwo nibwo bubura kubera ko ugerageje kureba uko imyaka igenda surtout nk'ubu divorce zihari ni nyinshi nk'ubu turabye mu Rwanda Kigali n'ibihumbi 200 bya divorce ubwo uribaza uti eske urukundo rwari ruhari mu gihe c'abavyeyi bacu sivyo atubu nta bantu bagikunda by'ukuri kandi urana ko biragoye burya umuntu w'umugabo biroroshe ko aca inyuma umugore ntibisarishe gose kubera ko abashaka naguciye mu ijambo uturukundo rw'ukuri koko suracyarubona ruracyahari cyangwa rwamaze gutakara? Urukundo rw'ukuri rero ahanini rwaratitutse n'abakirufise ni bake. Nawe ntarwo? Oya nje ndarufite pe ndarufite wararutanze? Ndarufite hasigaje ko hazuze umuntu agwakira. Wabwirwa n'iki ko rufite utararutanga? Ndarufite kubera ko ndafise principe zane z'ubuzima nuko nkwiye kubutwara. Yego uko biri kose ninze nemera nk'umuntu tubana iyo bari wa wundi nyene azopfa naraciye inyuma deja nk'ubu nimba ntasanzwe nkubagana sinzoza kubagana ngeze mu rugo. Yego en fait birantera ubwoba cyane kubera ko n'ibintu bitera bikwereka kubera ko iyi generation abariko barashakamwe bari uribaza ati eske n'ibintu vyahereye swati mu ngo zabo bakuze peut-être atarukundo babona impamvu ni nyinshi nabo ntibamenye ko bakwiye gufata abagore babo n'abagore ntibamenye ko bakwiye kubaha abagabo sivyo donc ugasanga ni bwa burere bwapfiriye hejuru cyane bitagikunda nyene ko ibintu
bisubira mu buryo kubera ko indero iva hasi. Ubwo nanje nkagira ubwo nkibaza ati eske nzokubaka neza kubera ko urugo gwiza musanzwe niyo target ya nyuma y'ubuzima. Iyo umuntu agize urugo gwiza ni nka paradis, yiyumvira neza, niyo ugiye ku kazi nta mushi y'ubufise, donc ba wumva nyene niho hantu hambere utaha ukumva uraruhutse. Nubwo isi yose yogira gute, niho hantu hambere bukwiye gusanga hari umuryango, hari urukundo. Rero mu gihe ahantu nyene hari sanse kuba hari urukundo rutitutse, asha naho uravyumva divorce ziraba. Kandi burya biranagoye nuko ubuzima bw'abantu butandukanye tabuze ico Imana mugeneye. Nimba je nawe twarashakanye tukabyarana abana ubundi tugatandukana nk'imyaka y'imyaka 20 n'abandi bazoza, eske umwana wanje nabona ngiye gushakana n'undi uribaza ko bazokura ameze gute? Sivyo? Urumva ni ibintu biragoye, ariko nasanze n'ubuntu Imana igirira abayo tu. Ibyino myaka ubwoba bwo turabufite kubera ko divorce zihari ni nyinshi, kandi ko abana benshi bako barakura batabona urukundo mu miryango. Turibaza ati ejo hazaza bazomenya kurutanga canke bazomenya kugwakira nibarubaha. Ni kibazo. Kugira ngo izi mbogamizi zigabanuke cyangwa se zirindwe, umuryango urasabwa iki? Papa na mama barasabwa iki? Cyangwa se wa mukobwa cyangwa se wa musore ugeze igihe cyo gushingirwa, cyo gushinga urugo rwe, arasabwa iki? Icyambere ndumva ko aho igihe kigeze nta mpamvu yo kwihutisha ubukwe ngo nuko umusore yabonye amafaranga canke nuko umukobwa akeneye gushaka. Eske ni mubanze mugende mu rugo muzinanye kugira umenye yuko hari ibyo ukwiye kwihanganira, kuko tudutwarana twakuri ahantu hatandukanye, dufite imico itandukanye. Mu rugo nkwiye kwakira imico yawe, itagenze neza maybe nkayivuga igahinduka, urumva, ariko ahasigaye umugore akamenya ko yisumeta, kuko uko biri kose Bibiliya ahantu honyene nabonye yemera gutandukana ni mu gihe ivuga ngo aho uzosanga umugore wawe yaguciye inyuma, aho uremerewe kumuheba, sivyo? Ukamwirukana, sivyo? Ariko ubundi biragoye ntibigikunda ko twihanganira abagabo bacu baduciye inyuma, tubitwarira hejuru tukabanza kubicisha mu miryango bikaba ibintu by'induru. Rero je ahanini ikintu numva no bahanura ni bagende kubaka baziranye, bagende kubaka bumva yuko umugore azo kwisumeta kandi yihanganira ibintu byinshi. Kandi ikindi kintu gisambura ingo nyinshi ni kuvuga ngo ibibazo by'umuryango, nimba je nawe dufitanye ikibazo hamukaca ugenda ukibwira abandi bantu bo hakurya, surtout ku bagore, uba wisamburiyeko. Uko muri babiri muba mukwiye kuba aba best friend ba mbere, ikibagoye mukagikemurira hamwe, icanse mukagicerekeza ku Mana, pana gutwarira ingorane z'urugo hejuru. Ivyo navyo birasambura ingo. Mukubakana muzinanye, mukubakana mwumva yuko bimwe bavuga ati tuzobana mu mahirwe no mu marushwa, mve ko yamarushwa ari kakano gatoya. Nimba wowe Jado ntagukundira uwo mushatsi, nkabikubwira tukiri muri fiançailles, sinzeze kubikubwira tugeze mu rugo, ndabwire ngo gosha, sivyo? Kubera ko hari umukozi w'Imana yigeze kwigisha aravuga ngo umugabo we nubwo yo gusaba ngo bisige karuja reve avuye ku kazi, wowe atanakazugira iyaranje uje muri douche woge passport gusa ukisige. Kubera iki? Nta wundi muntu ufise wo gushimisha. Donc ivyo utudetaye duto burya nitwo tugenda tugasambura ingo. Ntibibaze ngo bazogenda gusambura ingo ariko bageze kure cyane. Ubundi tukaja kubakana tuzinanye. Yego mbya kudashobora kumenya umuntu, kandi burya biranagoye no gushinja batandukanye ko nta umenya impamvu. Ivya babiri nyene minwa na babiri, gusa ndahanura urubyiruko muri rusangi twitonde cyane mu gushaka abo tuzobana na buzima bwacu bwose. Yego kuko nabwo ari mariage ya contrat, uravuga ngo tuzobana mu mahirwe no mu marushwa gushika ku muhero donc umuntu. Witondere umuntu mugiye kubana, ego umenye ses vertus, umenye ses caractères, umenye n'ama principe yo mu buzima, hama mufashanye, kuko umugore ni umufasha w'umugabo. Yego kandi umugore agiye kuba atumva ko ashaka kubaha umugabo wiwe ikibazo. Chelsea iyo bavuze cyangwa se Gateka Fili Chelsea iyo bavuze Slay Queen, se kibazo kiteje isibe muri no minsi. Slay je kunda byumva, Slay Queen nako ni umuntu yisobanukiwe, usibye ko caronse meaning atariyo. Muslay n'umuntu je ndabisobanura ko ari nk'umukobwa yisobanukiwe, yambara neza, yiyitaho kabisa, hagaragaraho ko ariho difference n'abandi bantu. Yego nibyo, ariko nyene muri kino gihe Muslay man mfatiye ku burorero bwabo bita Baslay n'abita Baslay kabisa. Sinzi abantu basigaye bitwa Baslay Queen n'abantu by'ukuri batari rule model ku muntu wese, kuvuga n'umwana wa murabiye kakarurero byo rangira afite bya bibazo twako turavugana. Yego muri kino gihe urashaka kuribaka iryo zina pe ko bagihaye, nibarigumane pe, nibarigumane.
waretse ukaribaka niba bararibyihaye atari oya ntabwo naribaka bararyubakiye ni izina risigaye ryitwa abantu benshi rifise na fondation rikomeye umuntu wese arabwira ati ndisere okay. Twari kumwe na Miss Bright wa Ines Ruhengeri, akaba ari umurundi, ubu niwe dufata nka Miss kuko wari Miss Bright yagiye kwiga hanze, uyu ni igisonga cya kabiri, ubu niwe ufatwa nka Miss. Yes, cya mbere niwe dufata nka Miss, akaba arakoze kunyibutsa ariko unuzi vugana na Miss wawe. Miss wawe mujya muvugana? Yego turavugana kuri WhatsApp. Nire jambo yakubwiye ajya kugenda? Yarambwiye ati muze musigarane umurimo neza, yego tuze twumve feedback nziza, yego. Iyo bimugeze bigenda ute laya nawe? Shali umuntu wa mbere ashigikira gose, yarashigikira cyane cyane yabonye nka ka interview aralikinga, ubundi akaza kumbwira commentaire mu nyuma. Tubashimire kandi mwe tubahuza ku mutima, kula like, share, comment. Amahoro Imana bane namwe. Murakoze cyane. Murakoze namwe.